bavuze bati umwamagirwa n'abagabo ntaco umuntu yo kwishoboza atari kumwe n'abandi. Impanuro zubaka tuzozakirana kweze, n'abazoduhanura izitubaka tuzozikorerako tuzibike mu kabati. Abaye wa mbere atwaye ibiringo bibiri mu kibanza cyo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Uyu ni Reverien Ndikuriyo ahejeje kongera kwizegwa kurongora umugambwe CNDD-FDD kugeza mu mwaka wa 2031. Reverien Ndikuriyo n'umusirikare yahoze agwana muri Force de la Défense pour la Démocratie FDD. Intago hekazari ziyemeje guhabuza demokrasi bakoresheje umuheto. Ati igihugu cari mu menyo y'ingona baragwanye asimbuka urupfu inshuro nyinshi ariko akomeza kuduza ikivi nkuko yari yavyiyemeje. Nkuko twama tubivuga cyavuye mu menyo y'ingona. Cyavuye mu menyo y'ingona. Nge mpaguruke kwanza niho nabivuga neza. Amahoro amaze kugaruka mu Burundi. Reverien Ndikuriyo yabaye buramatari w'intara ya Makamba mu nyuma bumushinga amateka abantu mukenguza amateka. Mu mwaka wa 2015 yabaye umukuru w'inama nkenguza amateka. Ico gihe yanse kuguma mu ntebe z'ibyubahiri Bujumbura aduga imisozi kuganira n'abene gihugu. Yazungurusa amakomine yose uko yari 118 habonana no gwaruka abatama n'abatamakazi abarimyi yicarana nabo ku karago ikiyago kirarema. Ibi byatumye abarundi bamwiyumvamwo atari kubera ivyo yabemereye ahubwo kubera bamubona hafi yabo. Reverien Ndikuriyo si umugabo wo kuri tele gusa, ni n'incabwenge umupatriote ashira imbere imico n'akaranga by'u Burundi. Nta murundi numwe akuye kuyobagiza kahise k'igihugu na kare ntawe umenye yaja atazi yari karava. Yatanguje ubushakashatsi kwicugwa bufuni na buhoro ku Barundi babikozwe n'abadage hamwe n'ababirigi. Kuri we amaba bakoroni bakoze nakuye kwibagirwa no kubabarirwa, ahubwo bakuye kuri Burundi imiliyaridi 43 z'amadolari y'abanyamerika kugira afashe mu gusanura ibyo basize basambuye. Uyu natinya n'umuntu numwe baba bakoroni baba nabandi basuzugura Burundi abasubiza atarenze guca ku ruhande. Uburundi burapanze kandi burimwe abagabo. Abo bose bahigira gutera Burundi ababwira ati nimuve ku réseaux sociaux muze ku rugamba duhangane. Ntumvise mu bubiri ko bavuze ngo bagwane. Bajya babivuze ndagoma nabasabe bazoja imbere. Mu kugwana bagira imbere. Nabo tugende cyo kimwe. Hari ababivugiye mu bubirigi. Tubasabe mu kugwana bazoja imbere. Ntibazogume hariya ngo barungike abantu bazoja imbere nabo nyene baze. Ako kantu mukababwire basha baze ko. Ako kantu ndasavye muze kubasikiriza. Mukababwire muti ko mwavuze ko mugomba gwane. Muji imbere nimwapfa muzoba incungu z'u Burundi. Doriane nibaza yuko uze ugahinyanyura ubarungikire kandi saa sita bazoba bakarosa baje imbere. Ni gwitaha murababwira sinzi ko mavyumvise abajournaliste ko abantu muze gugaca mugaca kate mwabwire muti mukaza gutera Burundi muji imbere. Uti nka Ndikuriyo bandashe inshuro 9 nuko nagize imana bikansimba. Baje imbere nabo turabe ngene bigenda. Apana kuvugira haje matonge mu birege baje intuze imishishito no burobe. Nibaze baje kuri tere nashi twaja twabumbisa amazina baje imbere baje baravuga ngo na porte parole. Uyu mugabo biyanka akajagari. Umuntu wese ateza akajagari mu gupangura ivyo bandi bari barapanze neza no kumukonjiga iverube jari gakunda gukoresha kumushira ku murongo akaja ku murongo nk'abandi bariko. Kuri we umujene wo murundi wese yategereza kuba umusirikare. Atari umusirikare agwanisha inkoho gusa ahubwo umusirikare agwanisha ubwenge akamenya igihugu cavuye gutya akagikunda akakigwanira byaba ngombwa akacigura. Arota Burundi bupanze neza aho umwansi wo hanze atazigira ronka hamenera. Ariko rero nubwo avuga ko Burundi bufise abansi hanze aranazi ko n'indani mu gihugu hari nabandi bansi abakora ibishoboka byose kugira bashavuza bene igihugu
ngo bikunde bagumukana ubutegetsi n'umugambwe CNDD-FDD. Ibi yabigarutse ko mu majambo yiwe yashikirije mu masengesho yaramaze iminsi 3 ari kubera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Reveriano natahura ukuntu ibintu bikomeye mu gihugu nka byose vyakozwe kuri president Bagaza, ingomero z'umuyaga nkuba, amabroke y'ibitara vy'ibiti, amasosiyete nka SRDI, guteza imbere gisata c'indero, amashuri nka za paramedicale, ay'uburimyi n'ubworozi nka za itabe, guteza imbere igitegwa cikawa ku buryo bw'uko mu gihe cici buri murimyi wese yaronka utunoti dushasha akaryoherwa kishima. Ariko uno musi umurimyi arashora ikawa yiwe ntaronswa amafaranga. Uno musi umurimyi arimbura ibigori vyiwe bakamubuza gushorera ku mudandaza ashaka, bakamutegeka gushorera muri leta nayo ikanka kumugurira, nabiguriye ntibaha amafaranga yabo. Ikawa kuri Bagaza itegeko gutera ikawa yari ya leta. Umuntu ari ikawa kera ikawa twaronka inoti zikeba, izo biti zikawa ugize ukugara bukeba warwembe. Ubu inoti zishasha ziraza ukavuga uti mwe twashoye ikawa zivuye, ikawa igeze gusohoka nta noti zishasha ziriyo zikawa. Mwene gihugu baravuga bati ikawa umwana aje kwishuri mu kwicenda, umuntu apfa mu kwindwi ya utuntu kubera so ikawa. Twe dufise inoti zishaje twazibika mu mikebo, twagenda kukabisha izikawa. Turabakuru turavuga nyine ni barahenda twicitegerezo rero turikiyo birabamwe oya turikiyo none mu gihe kera wafu kubona imodoka mu gihugu ikawa shasha tumenye twege nyene tuba tuti dushavuze umwene gihugu agumukana CNDD-FDD, tumushavuze agumuke, tumushavuze ashavu agende atuveko mu kwicenda aburinge nayo kabana kwishuri agumukana umukuru w'igihugu. Byose tugomba nona umuntu yishore ikawa naronka mahera, hageze kuja kwishuri acagira umugwazo, ivyo yaratunze byose akabitanga kwibeye imboye kugira umuntu aje kwishuri kandi arasamara yiwe. Nese tubigira iturabakuru none ba umuntu ashora ibigori akarindira ko muri akabura. Reveriano ndikuri ati iyi ni sabotage. Hari abantu bashaka gushavuza bene gihugu ngo batugumukane. Ati no munsi umurimyi arashora ikawa yiwe hagera guhembwa ngo ajana abana kwishuri ntaronka amafaranga, akagurisha utuntu twiwe yarafise ku mafaranga makeya, ivyo bita umugwazo. Ati ni sabotage kuko uno munsi umurimyi arashora ibigori vyiwe akarindira ko aronka amafaranga akabura. Yatanze nakandi karorero ku muntu yakoze imbuto z'ibigori ariko yankirwa kuzitanga mu barimyi, bamubwiye bati ivyo bigori byo ntibizonaheka. Uyo muntu yavuye yironderera isoko hanze, amaze kuyironka baramwankira ko bisohoka igihugu. Namwe mwiyumvire, bamwankiye ko biha abarimyi, banamwankiye kubishora hanze aho yari yaronse isoko. Reveriano aravuga ati twoje indani twosangiye ari sabotage. Yabwiye abaraho ati ndababwiza ukuri, abene gihugu ni nk'amazi, uruzi ruzibiye rutoborera handi. Wowe urashobora kubona bihoreye ariko barabona. Muri imanda afise akazi katoroshe ko kugwana n'iyi sabotage kugira ntibize bishike ngo amazi atoborera handi. Turabemereye ko tuzokwitanga kugira umugambwe utera indi ntambwe, na cyane cyane mu gushikana abarundi heza, mu guhindura imibereho y'abene gihugu. Dusaba ko twese twoja ku kivi, tugire imbona kazoza mu miryango yacu, dukore nakareba sokuru bavuze bati ushaka umubira abirakuye kandi ushaka umuce. Turangize dusubira gukengurukira kwakengurukanye cyubahiro cy'u Burundi, tubasaba ko
mwotuba hafi mu mabanga abagumyabanga tujeje igihe cyose hazohakenewe intumbero twiteguye kuzakira no kuzikorerako kugira ngo abagumyabanga umugambwe n'Uburundi dutene intambwe. Turasubiye gusaba abagumyabanga kubona nabo nyene bo twama hafi. Barore bavuze bati umwamagirwa n'abagabo ntaco umuntu yo kwishoboza atari kumwe n'abandi. Impanuro zubaka tuzozakirana gweze, n'abazoduhanura zitubaka tuzozikorerako tuzibike mu kabati. Nagomba rero subire kubizeza yuko umushinge twatanguye tugiye kubandanya kandi ku murindi ugwijwe inshuro nyinshi. Kuva muri ya zone yo kumupaka ngira ngo hariya murukana mu Cibitoki gushika hariya mu Camazi muri Gisagara, kuva ngira ku mutumba wa Kumana hariya mu Kirundo gushika mu Kerezi Nyanzarake, tugiye guhamagarira umuntu wese kwagurukira ibikorwa bimuteza imbere n'ibiteza imbere igihugu.